iyi mvugo ya Ndabirabe ku by'ukuri muri rusange ntawe yigaruka ko muramuzi n'umuntu yovuga ko asa n'utazi icyatsi n'ururo, imvugo yiwe irazwi kuva kera, ntazi ibyo avuga n'ibyo atavuga. Iyi mvugo akoresha si we wenyine ayikoresheje bwa mbere. Hariho imvugo mu Burundi iriko irakwiragira kandi iriko irafata umurindi mu barongozi yo gufata abantu batishoboye batashoboye kuronka aho biba mu gihugu basahura kujya bajya batwara basahuye, yo kubafata yuko atari abantu. Intwaro nk'izi zarabayeho muri Afurika y'Epfo, muribuka intwaro ya apartheid aho umwirabure bamwita ko atari umuntu. Uno musi batanguye kuvuga yuko abantu bisumamwo babunguruza abantu batari abantu. Iyi ni imvugo ikoreshwa kugira ngo abantu bakure ko agaciro, kugira ngo ingingo z'agahotoro uri kurabafatira, kugira ngo akarenganyo uri kurabashirako ntihagire umuntu ahaguruka ngo avuge ati nigahagarare, kuko bavuga ati abafatiwe ko kare izo ngingo bariko bararengana s'abantu. Iyi ni ibintu bigomba gutera amakenga, umurundi wese, kuko burya iyi ngingo ije ikurikira izindi zafashwe ubwa mbere. Muribuka ingingo yo kubomora amazu, muribuka ingingo zagiye zirafatwa igihutihuti zigakurikizwa. Uno munsi twabonye yuko bafashe ingingo yo kubwira abantu bati barandure ibiti by'imikaratusi bateye mu matongo yabo. None iyi leta igamije iki muri rusange? Leta igamije kwigarurira igihugu. Aba bantu batwara Uburundi bagomba kwigarurira igihugu kibi caba conyene, abaribo baronka uburenganzira bwo gutembera mu gisagara no kuhaba, abaribo baronka uburenganzira bwo kwigarurira amatongo yose y'igihugu, aribo baronka uburenganzira bwo kubaka amazu no kubaho neza mu gihugu cacu. Abarundi nabo bandi igice kinini cyane bafatwe nk'abagererwa mu gihugu cabo. Ingingo yo kubuza abantu gutembereza amapikipiki, amakinga n'amatukutuku n'ingingo bugiye ngingo ivuga iti mwebwe nta kibanza mufise mu gisagara ca Bujumbura nimuduge ruguru. Ni ukuvuga yuko ku by'ukuri yaba amategeko yarakurikijwe, iyi ngingo na sentare yagomba kwifuta byihutirwa, kuko mu ibwirizwa nshingiro wanashaka ibwirizwa nshingiro sende defite rimwe yishiriyeho riravuga yuko umurundi afite uburenganzira bwo kwiyunguruza mu buryo bwose ashaka, akaja ahantu hose ashaka atawanja wangura. Rero aho kubuza abantu ngo bareke gutembera mu gisagara, bagomba kubitunganya neza, bakavuga bati aya mabarabara agenewe amapikipiki, aya mabarabara agenewe imiduga, mwaya mabarabara udafise uteka utembereza ikinga cyangwa utembereza tukutuku cyangwa utembereza ipikipiki nshobora kuhaca. Aha naho hagenewe imiduga, aha naho hagenewe abantu bagenda n'amaguru yonyine. Ibi niko bimeze no mu bihugu byose, niko bitunganije. Jewe narabaye mu Buganda umwanya munini, mu gisagara ca Kampala amamoto ahakwa kuruta abantu, mugabo nta masanganya yirirwa araba nk'ajya i Bujumbura. Hanyuma bibuke yuko isanganya ribaye kirazira guca ushira ikosa ku utwara imoto, ku utwara ikinga canke tukutuku, no kuraba neza ko uwatwaye imodoka atari we yagize ikosa. Kuko urumva mu mutwe wa Gerard Ndabirabe canke wa Variso Ndayishimiye canke uyu Ndakugarika, ni ukuvuga ko isanganya ribaye ritegerezwa kuba ritewe n'ipikipiki canke n'ikinga canke n'itukutuku, uwo muduga nta kosa afise. Ibi rero ni ibintu by'akamaramaza